Tuteramire uruki urugo rwacu urugo rwiza ijuru rito. Ndaguhaye ikaze mugenzi mu kiganiro cacu cuno musi. Icigwa cacu tugiye kurabira hamwe kivuga ngo guhitamwo uwo muzokubakana. Guhitamwo uwo muzokubakana nico cigwa cacu cuno musi. Itanguriro igice ca kabiri ku murongo w'umunani. Uhoraho aravuga ati: si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Bibiliya ivuga ngo si vyiza, ntabwo ari vyiza na gato yuko umugabo yigumana wenyene. Musore mugenzanje, umenye yuko ntago ari vyiza yuko umusore yigumana wenyene, ntago ari vyiza kuguma mu busore. Imana yavuze ngo si vyiza, nawe nkumi si vyiza yuko umuntu yigumanya wenyene. Imana avuga ngo hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Wewe uriko urakurikirana kino cigwa, ndakubwiye ngo si vyiza na gato. Ariko kandi Imana ivuga ngo hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Nahatari vyiza yuko umuntu yibana wenyene, kandi si vyiza yuko apfa uruntu rwose arundumuye atoye. Oya, Bibiliya ivuga ngo bikwiranye. Ni kuvuga ngo Imana yarondereye Adamu umugore Eva bikwiranye. Ugomba kurondera uwo mukwiranye. Imana yaratanze amahirwe kuri Adamu kugira ngo Adamu aze gukenera umugore abyishakiye. Mu kubikora yamuhaye uburenganzira bwo kwitwa amazina ibikoko. Igihe Adamu yariko arita amazina ibikoko, arabura muri ibyo bikoko igikoko bikwiranye. Maze amaze kubona yuko akeneye uwo bahuje, bakundanye, bahwanye, Imana, Bibiliya ivuga ngo Imana iramusinziriza, ifata urubavu irukuramwo umugore bikwiranye. Eva yaje ari inkumi y'akaranga, afise mu maso heza kandi atambuka neza. Yari umugore w'akarorero cyane kuri Adamu. Igihe Adamu yamubona, akamwemwe karamufashe. Igihe yumva ijwi rya Eva byamuteye umunezero. Eva yari afise mu maso heza hashimisha Adamu, kandi yari afise taye nziza Adamu yakunda, kandi ijwi ryiwe ryatera umunezero Adamu. Igihe Eva yaba ariko araseka, umunezero muri Adamu yumva uri kuramusya. Ibyo bica bituma Adamu amwihitiramwo kandi aramunezereza. Aravuga ngo aka nakara ko mu mara yanje, n'igufa ryo mu magufa yanje, azokwitwa umugore wanje, kandi avuye muri njewe. Ntago Imana yashimye guha Adamu umugore adakunda, oya, kandi nta nubwo yamumuhaye ku ngufu. Imana yaramuhaye uburenganzira, aramwihitiramwo. Nico gituma icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo guhitamwo uwo muzokubakana ni igikorwa ca buri muntu wese, haba umusore, haba inkumi, kwihitiramwo umuntu bagiye kuzobana. Menya neza yuko guhitamwo uwo muzokubakana ni ingingo ikomeye cyane. Kubakana ni ikintu gikomeye cyane, kizogira ico gihinduye mu buzima bwawe. Iyo uhisemo nabi, ubuzima bwawe buzoba bubi, mbere wisange waburunze muri gihonomo. Iyo uhisemo neza naho, ubuzima bwawe
bwawe buzoba bwiza, mbere bikubere n'ikiraro kizotuma ubona ubwami bw'Imana. Ni kuvuga ngo kubakana nico kintu gishobora guhindura ubuzima bwawe, haba muri ino si ya none canke munsi y'akazoza. Niyo mpamvu mu gihe uhitamwo uwo mwubakana biragusaba kubyitondera cane kandi ugakora ibintu tugiye kurabira hamwe mwa kino cigwa. Hariho ingingo zibiri, hariho ibintu bibiri bisaba ntiwirengagize, bisaba ngo uyisunge. Ubwa mbere guhitirwamwo n'Imana. Adamu yaricaye ararindira, maze Imana iramuzanira. Igihe Imana imuzaniye, kubera yuko Imana yari isanzwe izi ibyifuzo byiwe ukuntu araba, yamuzaniye uwabona ashima. Biragusaba nawe mu gihe amahitamo yawe uri kurayakora gushira Imana imbere. Ni kuvuga ngo biragusaba gusenga cane, ni kuvuga ngo biragusaba gusenga cane kandi ugasaba n'ibimenyetso ku Mana. Si ibintu byo gutomboza canke ngo bice mu yindi nzira, biragusaba kubitegura kandi ukumva yuko birimwo neza. Iyindi ngingo ya kabiri, wirinde kubana n'uwo udakunda, utashimye. Apana gutwarwa n'ibishobisho. Hari igihe bishika umuntu agatwarwa n'ibishobisho, ugasanga wabariye yuko umuntu umukunda ariko utamwiyumvamwo, utamukunda. Inyandiko zera zivuga iki? Zivuga ngo tumubiheba mubwiza ukuri, uriya musi nari natwawe n'ibishobisho, none rero ngewe buriya numva barire ndabivuyemwo. Ngo wotumubivamwo hakiri kare, hako wibohera mu bintu utazoshobora ngo na ase guhemuka. Hari abasore n'inkumi bikunda gushikira, ugasanga ariboheye ku muhungu, ariboheye ku mukobwa, ngo mama ngo je ngo sinza mpemuka, kandi uwo muntu utamukunda. Bagenzi, emera guhitamwo umuntu ko mugiye kubakana ari uko umukunda. Ubwa mbere, ingingo ya mbere ni kwemera guhitirwamwo n'Imana. Ingingo ya kabiri, kubera yuko Imana ntishobora kuguhitiramwo umuntu ngo ntumukunde, kandi wasenze. Imana niyo iha umuntu gukunda umuntu, ariko mu gihe Imana ibiriko irakwereka ukabona ibimenyamenya nyene vyo kugukunda, nta mpamvu yo kuguma umukwepa. Hari abantu babona umuntu bamukunda hama akarongera kubikwepa ku bw'izindi mvo, ubukene, ubutunzi n'ibindi. Ariko hariho ibintu nyamukuru, hari n'ibindi bibazo ugomba kwibaza ku mukunzi wawe ugiye guhitamwo yuko muzokubakana. Ntago mu gukunda umuntu dukwiye gusa kwisunga ibiboneka ku rukoba, ntago ukwiye kurabira ku biboneka ku rukoba, kubera yuko hari igihe urabiye ku rukoba ushobora kwiyumvira yuko ibintu ari inzahabu, yamara ugasanga n'umujumbu gusa. Nibyo ku rukoba, nibyo kuharaba, ariko kandi biragusaba kuraba mu mutima, ukiyumvira ku ciyumviro cose, ku gikorwa cose, hamwe no ku ngeso ziwe. Ikibazo nyamukuru tugiye kurangirizako, tuzoraba mu vyigwa bizokurikira uburanga bwisungwa mu muhungu n'uburanga bwisungwa ku mukobwa. Ariko reka turangirize kwa kino kibazo, mbega ukwifatanya n'uno muntu kuzofasha mu rugendo rwanje ruja mw'ijuru? Ikibazo ca kabiri ni iki? Mbega kubana n'uno muntu bizorushiriza gukuza urukundo nkunda Imana canke bizorugabanya? Mu gihe usanze bino bibazo ari ego, bandanya rero urabe n'ubundi buranga tuzobubona. Mugenzi, urakoze gukurikirana kino cigwa.
cigwa kandi ndakurarikiye no gukurikirana icigwa kizokurikira. Senge urakoze mwami ku bwa zino nama n'impanuro umaze gutanga. None rero mwami turagushimiye, turakwinginze wamuduha kubishira mu ngiro mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Wakoze gukurikirana kino cigwa, ukaba uri mushasha kuri mu gihugu c'Ivyiza TV, ntugende udakoze abone, subscribe, following, bivana n'urubuga uriko urakoresha mu kudukurikirana. Ndakwibutse yuko biciye mu gukora ivyo bizokorohera kubona ikindi cigwa gikurikira. Niba wafashijwe n'ikiganiro, ushobora gukora like, sheme, canke mugenzi ufise ikibazo canke iciyumviro ushaka gushikiriza kugira ngo igize gifashe n'abandi, ushobora kubyandika muri commentaire. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu akugirire neza, Yesu aguhe umugisha, aguhe kwama umwizeye buri munsi kugeza wa munsi tuzokandagiza ibirenge byacu mu birimba byo mw'ijoro. Mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ntakire ijambo ry'Imana.